Izo ni zimwe mu ndirimbo zo gutazira Imana zaranze amasengesho yo ku munsi w'Imana igerekezo rya 13 Munyonyi no mwaka mw'ishengero ry'Urutare Église du Rocher ryo muri zone Buyenzi commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yifatikanije n'abakristo b'iryo shengero muri ayo masengesho. Ayo masengesho akaba yitabwe kandi na Pastori Denise Nkurunziza asanzwe aserukira iryo shengero imbere y'amategeko, abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura na bamwe mu bajejwe intwaro muri ico gisagara. Mu nyigisho yashikirije Nyeniteka Emmanuel Sizohagera asanzwe aserukira ishengero rya Methodiste ini imbere y'amategeko, yashimikiye ku ijambo rivuga riti nubwo Imana itobikora izoguma yitwa Imana. Ati vyose kubw'Imana birashoboka, ariko irashobora no kutabikora kandi ikaguma yitwa Imana. Yavuze kandi ko Imana idata amasezerano, ahubwo ko ari twebwe tutayitahura, kandi ko ishoboye vyose.